twe twasabye rega nuko dushiraho n'umukuru w'ibiswi by'inkono ku mutumba gisho cy'inkono gihamagara ibindi biswi ibiswi mwese ngaha tugira inama bikavugana hagati yabyo. Wewe ejo ntiwagiye mu misa, wewe mama yaragutumye waragambaraye, wewe wagiye ku ishuri utoze, wewe ejo waratukanye. Hagati yabyo urabe yuko tudapanga igihugu bikazibirana ati wewe ugenda wenyene uzomererwa nabi. Twarabonye umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD mwaratanze imihoho mu nama nkenguzamateka, ariko n'inyuma yanyu hariho abandi batanze imihoho kandi nabo mu mugambo CNDD-FDD abashinga amateka bashika kuri 3 batanze imihoho. Mbega iyo mihoho irikiva kuki mugiye? Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Nyeniteka umunyamanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD biraboneka ko mwitaho cyane ibijanye n'inkino no gutegura abana bakiri bato. Bifise iyihe ntumbero ko bamwe babagiriza ko mwigisha ibya politiki? Nirihe yerekwa mufise ku bijanye n'inkino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi muri kazoza ka hafi canke ka kure? Muge cyomya nuko inkino ziri mu rudandazwa rundi, ni kuvuga ibintu byose bishobora gufasha abajene kugira baronka akazi, ega no gukina n'akazi. Yego turafise abajene bahembwa 150 by'amayero ku kwezi, nindabe hamwe ngaha aha ko bahemba mwese abari muri isari. Urumva ni benshi barabikengereye, mugabo je ndazi yuko twege nko muri yegiri n'abari kubera dandaza bakinyi hanze turadandaza. Umuntu avuye iwacu wenyene acagena guhemba ibihumbi 2,000 by'amadolari bakamuhemba, ukazumva bamudugije nyuma y'amezi 6 ageze kuri 5, bakamuduza kuri 10, bakamuduza ku 80 ku kwezi. Ubu hari abo twasohoye bageze ku 150 by'amayero ku kwezi. None ivyo gusura dandazo, none mahera bahembwa hanze aje mu Burundi si volume monétaire yongerekana mu gihugu. Nico gituma rero ni imbono mugabo wigiyemo nabi birakubita hasi kwe, biragoye utagira imbono, ivy'inkino biragoye. Rero ivyo by'abana nabo bavuga ngo abana tubigisha politike, tari politike siko. Umwana wawe umurere tambuka zino ntumubwire umwana w'inkona saka kona gatoyi, umwana w'intambwe hari intambwe irabyara intama, reka kuba mu bitsina baje. Ibi byo kwivugisha ngo ni politike mu bana negative, batinya gusa yuko umwana amenye ngene igihugu gipanze, kizoga gipanze mu myaka 60-70, kuko umwana afite imyaka 10 yipanze neza abasigaje kubaho imyaka 70 kwisi. Nico gituma benshi babigwanya hirya no hino, natwe mu mateko twabishizemo encadrement y'ibiswi by'inkono ugomba turiki.
baduhenda umwana ngo agateka k'umwana ngo umwana kurire mu kabare, umwana akurira muri boîte de nuit, turemera ngo ntumubwire ibyo ari byo, akura atobora amatwi gatatu, izuru, ururimi, haruguru ngaha hose hatoboye ngo negatif. Turabisubiramo negatif baja turamarwaka igihugu cyose twarabipanze neza kuva ku myaka 9 turapanga abana bakure bazi igihugu bakundanye bagize bazotwara igihugu bazinanye bose, kandi mu bana ntidupanga umugambi negatif. Ni umwana w'umurundi mama wiwe canke papa yemereye kuja muri encadrement, kandi byaragize akamaro. Nako ndababwire yuko twarabajije tuti abantu bose bakwije imyaka 18 gusa kuri 24 bakire ko basoda, n'ubu twabuze ngene tubandika bose agati tuzokigwanira, mege murashaje niki wacu tuzokigwanira tugira aho tuba. Uyu mwaka bwabaye bwa mbere bavuze bati twese tujya ku rugamba n'abanyeshuri twabaye obligé kuvuga tuti umunyeshuri ntiyandikisha kuja mu gisoda, bose bari baje nimbara kagayi gahere uraceza tuzobigisha nyine mbere bavuze ngo mu gisoda mwinjiza bake ngo abasigaye ngo twigishe bazi bya bindi, bavuga ngo bya bindi bazi bimwe bya frade, bavuga ngo bya bindi frade bayita ngo bya bindi ngo by'igisoda cyane zero. Aba mama bose ibi byo kugwanira igihugu, aba mama bavuze bati ntimwatubwiye abana batatu uhejeje muco mwigisha nawe nyene ati kurampa azobishobora kuko nindayizo yamaze gusubira mu karere. Ubu ndababwije ukuri ibi cyo kuvuga ngo encadrement yiki ibi rero ni asha mu mugambwe 60% y'ibikoko izoja muri batoyi tubategure 2040 zo twajegeye zo tugenda ku nkoni 60 uzo basigaye kwisa tubari kagorana bagena muteruye bamutwara ukazuba negative. Reka dutegure abantu bazobapanze batwara igihugu ari ingabo z'igihugu bari mu mayizine bakora ibiki byose n'amashuri yose twavuze yuko duhindura tukigisha abana ibizo bateza imbere kwise bakene bakaza kubarondera bahinga. Twarivuze hari igasogwe umuhinga zo barumbonera kure, umuganga imbonera kure, iki abavuye mu mbonera kure nibazo bagezweho barizwi bapanze. Rero ntugire ngo ningorane, kandi icyo kibazo hariho n'abandi bakimbagije b'abakuru bakera mugabo ngo tubona wiruka ngo mugwaruka. None umuntu ni iki? Umuntu si umwana wiwe. Murabona umukaratusi umera ko akajwari baguciye hamera akajwari ku mukaratusi mu mbavu ntihamera umukaratusi. Je nababwiye tuzoja mugwaruka tugire encadrement Erika Ringa mukuru w'imbonera kure. Twasabye rega nuko dushaka n'umukuru w'ibiswi by'inkono ku mutumba gisho cy'inkono gihamagara ibindi biswi ibiswi mwese ngaha tugira inama bikavugana hagati yabyo. Wewe ejo ntogiye mu misa, wewe mama yaragutumye waragambaraye, wewe wagiye ku ishuri utoze, wewe ejo waratukanye hagati yabyo. Urabe yuko tudapanga igihugu bikazibirana ati wewe ugenda wenyene uzomererwa nabi, wewe ugenda n'abandi. Imfyisi ziriho mu gihugu, igatuvuza imfyisi siziya zifite amagurane, imfyisi muntu ziriho nicyo gitoteza kwa marwaga. Rero umuntu atuza aravuga ngo ni bya politike twatwigisha, turabyigisha abantu tuza kubapanga. Mu matora yabaye nk'uko mwabivuze mu ntangamarara, abarundi barahunze amajwi umugambwe CNDD-FDD ku bice byinshi,
hariho n'ibice byinshi umugambwe CNDD-FDD wagiye uronka amajwi 100%. Hariho rero inyuma y'amatora abari bagize amakenga bati kumbure tugize inama nshingamateka irimwe umugambwe umwe, tugize nkenguzamateka arico kimwe, baragira amakenga yuko vyohava izo nama zidakora neza. Umugambwe CNDD-FDD muravye imisi heze bariko barakora ibikorwa by'izo nama mubibona gute? Abari bafise amakenga kugeza ubu mubabwira iki? Ati mu nama nshingamateka hari umugambwe umwe yo bakora neza na deba yugurutse gose. Ndibuka natwe barigeze narigeze hagati y'u 2010 n'u 2015 naramukenguza amateka twari twenyene hari ducanze babiri. Mugani wo nico gihe twavuga tuti ibi ntibirengana. Turi umugambwe umwe ibi ntibirengana. Ega hariho urashobora kuzasanga idosiye ishobora no kuza ari uko nonera umugambwe tukavuga tuti negative. Ushobora kuba yiteguye nabi ubona muri 2030 byo tubona muri 2060 bamakaza neza gose mbere none sinababona bashinga amateka ngaha mambo safi. Ahubwo niho hari deba nziza. Ega twarana bateguye, ega twaramaze indwi yose twicaye kugira bahagararire inyungu z'igihugu, kandi bagiye tubapanze neza. Burya mu gihugu ubu birapanze gose, ni bake bagiye mu mabanga ntitwicare ngo turategure. Rero umugambwe meze neza. Twarabonye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mwaratanze imihoho mu nama nkenguzamateka, ariko n'inyuma yanyu hariho abandi batanze imihoho kandi nabo mu mugambwe CNDD-FDD abashinga amateka bashika kuri 3 batanze imihoho. Mbega iyo mihoho irikiva kuki mugiye? Ubwa mbere nagonda babwire yuko gutanga imihoho nuko mwamenyeye yuko umuntu ateza gukora iki umushinga amateka ari kintu nyene gizene. Imyaka 20 je maze imyaka 20 mu nama shinga amateka 2005 naratowe 2005 inatowe candavamwo je ngumvamwo njanje makamba kubabura matari mugabo barangarukana igihe kubera wari yasubiriye nawe yari yajanye nawe kwarajabu atera akajagari bati garuka ikibaza cawe nico giteye akajagari. Ndagaruka mu 2010 naratowe ndabo mukenguza amateka 15 ndatorwa mbu mukuru w'inama nkenguza amateka 20 ndatorwa ku nkenguza amateka. None nije jenyine mu gihugu ikanda babazi nije ndi umwe nta bandi abantu ntibakura je nico nabandi ko ndavugira abantu. None uzokomira ko nk'ababandi bakorora inkonda kwera ugusaza ibyo dena binayivuze kuva kera. Kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene oya. Turi bandera gakura, hari abantu bishe bikora kura, hari imbonera kure zibabagabo zitere zigakura, ibishwi by'inkora biza ko imbonera kure tuze turabibisa kubera ko umutima tuzokuza no mu bandi bose. Je ndazi yuko twigeze kwiga mbega mu mugambwe CNDD-FDD ni bande bazotanga kubisa abandi, icyo cyari yizwe. Ega jya byinshi tubabwira hajya higwa ibintu byinshi. Mbega mu mugambwe CNDD-FDD ni inda zotanga kubisa abandi, kuko twarabonye amasysteme yandi hirya no hino usanga umuntu ku myaka 90 aguma yumiye ko nakimenya bari ku isi umuntu afite imyaka 60 ntamumenya kubera yakuze. Urumva ugasanga wewe ufite imyaka 60 mwita umwana kubera nawe ufite 90 ukabona ko atacashoboye nawe yashaje uwo 60. Urumva rero nukuzana umuco mushasha abantu bakaza barava mu bintu bagakora ibindi.
jewe rero mvuze nti ebana jewe none giye gutonda mbere je ndafise abantu ngaha abaza baramira ngo wakire mu nama ndavuga inama yihe ko jewe ntatanze inama mu musi ngo muri sena ebana ivyo bintu byanyu rero umva bakaguma banyibutsa ngo nje mu nama muri sena bavuga none iyo nama nayo narinzi urumva ntumva yuko uba wamaze kuja mu yindi monde utibuka ni inama ya sena nico gituma navuze ni nk'ibi bintu byo kuba tutonda imisi yose mu nama nkenguzamateka twe turafize je nari mfise uwunsubirira gadi ni ukuri yabayibura amatari yabura mukeguza amateka n'umuntu nyene dynamique nyene abishoboye nyene icara je nicaye amasatanu je nca numva merewe nabi kubera ukuguru none kubera nza naja mu bintu byo kwicara ahantu amasaha 12 hari abantu bagishoboye kuja kwicara ahantu ngaho mu nama nkenguza amateka baricara amategeko kuva saa 3 gushika saa 4 y'ijoro hari abantu babishoboye mugandi kuri yo je ntavyo nshoboye muga kandi ikindi naco nubamenyesha jewe ukomeze gupanga karere je igikorwa kimpaye ndagikora gushaka umuta wanyu ico kimenye umbwiye igikorwa ati ndi kuri yo ndagihaye ndagikora n'umutima wanje wose n'ubwenge gushaka umuta wanyu nimba rero kuva mu kwezi kw'icenda muzobaze no mu nama nkenguzamateka sinabwite nagiyeho kabiri gusa kavuga none ko niko ndakorogana kubera iki ntambikiza naho wasigaye amezi 4 hari wasigaye 4 guca mu kwa mbere 4 cyangwa 5 jewe amezi 4 ndayamaximiza mu gukora kuko sindi hariya ugira mbeho muna bahuza amateka ntujya yugira ubeho oya ntugira ufasha note ko urafasha bagira inama gabura ndi kuri yarihe si hari kubera iki tuzoja mu bintu byo kubona kure ituje mu tuntu duto ngo reka hariya ngo bazoce bampemba no umva rero ni me nivyo nta birimo none ko mu bibajije ubu mu 2021 sinatanze mihoho yiga naravuye mu 2021 ndavuga nti bana jewe ko ngiye hoho muri CNDD-FDD ku munyamanga mukuru ibi bintu nta gutambikiza ntavyo no ushobora nashiranga imihoho kandi haje gadi nyene sivyo no ujya gadi ni yuko niwe yaje yari bura amatari y'amakamba ico gi urumva rero ni birasaba umwe wese kumenya igikorwa uri kurakora naho basigaye imisi 5 vuga uti nzokora imisi 5 ndagishikane hamavuze bati jimpande ugende wakoze ijana kwijana pana gusondeka abantu hari abantu bavuga ngo batonze ku kazi ngo sanga bari kuri WhatsApp gusa umwanya wose bijaje birambabaza bakiguha kantu gakore n'umutima wawe wose kuva mu gitondo no mwijoro urota ivyo nyene nigihe nari muri koma nivyo narota jewe no ngo na Emeri bariko arigisha ugwanko mugi ndaza kubigarukako narabirose Emeri ndavuga none bigisha ugwanko gute Emeri kwadejo karanga mutima niyo kwigisha karanga mutima abantu bakareka kwigisha ugwanko nari mu maswingi nyene nibereye mu maswingi muri koma mugabo ndibuka yuko Emeri nakuba ndamuhamagara ndamubwira nti bariko arigisha ugwanko mu karere igisha nawe karanga mutima mugabo ntiyahindukira kuko urumva nanje ntwari kumwe namubona gusa kamuhamagara ijwi niri mushikiye murumva rero yuko byari ntuze gutanga imihoho rero abandi nabo murabona abana ba SN bagomba gukora nabo ntibakeneye yuko bakora bibiri urumva nk'ubu twe turabatugira desante nk'ubu Doriane ni Marene wa Burunga genda Burunga hari igiharo ukaza wumva muri asambra mugingo hariho premier ivyo tuza dukora gute nave hamwe haje uwundi ahandi none mu miliyoni 12 abantu botegeza gutambikiza rero acavuga ati canga twe twamuye tuti ngaha bose na nguyo muhigwa na Martin twavuga tora hagati y'iterambere ry'abene igihugu no kuja kwicara mu mategeko ajya fasha abantu gikomeye ubakorere turi mu iterambere basangeyo komunika ntubona ko abantu uko tuvuga uko twigombeye bigenda batera ingorane abantu baronka cyo bavuga
bapange uri libre upanga abantu ngene umuntu avuga amajambo ingene yunganisha kugira ntatege umutega abandi bose baravuyeyo. Urumva rero niki nakaraniya yagiye kumushikiranganje ntashobora kumushikiranganje ngo yongere aje kumuyesende oya ntibishoboka. Ngira mwarabonye Ezekiel raba umuntu yabaye mukuru w'imurera kure undi watwara akarere imurera kure zuba kajayo Ezekiel nibigira yari umukuru w'imurera kure mu gihugu ubu ni watwara ibihugu 11 bya CEEAC president de la commission hamwe baravuga ngo imurera kure ntizize barabesha. Urumva rero ni nakazi ntihagire umuntu azakoza ngo biki nakazi. Mwavuze yuko iki kiganiro gishimikira ku byaranguwe mu mwaka wa 2025 mu migambi mwari mufise harimwo iyo kugwiza umwimbu hampande y'amatora. Muri iyo migambi yo kugwiza umwimbu no kugwiza amahera mva makungu harimwo ujanye no guteza imbere igiterwa c'amavoka n'uwo kugwiza ubworozi bw'inkwavu. Nashaka kubaza nkuko mwari mwabitwemereye iburunga mu kiganiro caheruka cabereyeyo mwoshobora kuduha ibiharuro by'ukugene umugambi w'igiterwa c'amavoka uri kuratera imbere uko mwari mwabitekanije yuko amadevize ashobora kuva muri uwo mugambi bizoshoboka. Ibijanye n'umugambi w'inkwavu wo mwatubwiye yuko muriko murapanga neza ubu bigeze. Ndagomba babwire yuko gwiza umwimbo kumbona kazoza yoyo itwihaye itariki 2023 kuko ni yo nama komite nkuru y'itwanda garukako kwari donke ijya mbona kazoza kwigiri yacu. Rero muco igituma nguma ngaruka ku kintu kijanye n'ibi bitegwa hari igitegwa twise igitegwa kizohindura ingene imiryango yifashe mu by'ubutunzi. Twafashe ivoka kubera abene igihugu ba ruguru uretse ngaha mu gisagari wanyu ruguru kabisa twarabonye ko gishobora guhindura. Nubu hari habaye ingorane guhemba guhemba bigori guhemba abikawa mugabo mu nyuma cyatubwiye ati ko ivoka tubona rikorera gwa neza ntaco bijya bindi n'umwitonde mu binyose kubishira mu mashini. Urumva rero igiterwa cy'ivoka sinza kubaha ibitigiri mugana gomba nababwire yuko twebwe twiyemeje yuko mu mwaka wa 2029 tuba tugeze ku miliyoni w'amatoni umuriyarde w'ibiro. Ivyo biharuro bimeze neza nico gituma bumva ruguru abene gihugu bahoze bari ku kivi hose. Intara Butanyerera ifise imiliyoni zirenga 10 z'ibiti by'amavoka zirenga aho babagize ku 15 mugabo izuba ryatse mu mwaka weze ryarumishije bimwe. Urumva rero mu myaka 4 igiti kizoba kicama n'imiburi ibiro 100 cyane 200 ari miliyoni 10 ni wa miliyoni w'amatoni. Sinzi ko mwavyumvise neza tutaraja mu zine ntara ni kuvuga twege intumbero twihaye zoyishikako. Uwo miliyoni twavuga yuko turonka hagati y'imiliyoni amajana 7 n'imiliyaridi umwe w'amadolari. Imiliyoni 60 na 85 z'amadolari ku kwezi. Igitorozo dukeneye imiliyoni 30. Cezigana 30 na 30. Cedukuramo 15 z'amase umwavu. Hasigara 15. Dukuremo 5 z'imiti. Hacaboneka 5 zindi mukoresha mwebwe muza kugura amafera beto mugenda kugura amantuzeye ibindi bintu. Twe twarahejeje. Aha nico gituma ubona tuvuga tuti henda dushike hahandi. Twe twarahejeje. Numene ko rashobora kuri igitoro akavuga ati asigaye imyaka 3 bekirabesha kizoza. Kubera imbona twarayigishije umwe wese turamubwira tuti reka gusura vuga
ega twese turabakuru muga turavukana. None jewe mva igatwe hariya mu Kayogoro wocuza kumbwira ngo zana igitoro. Je simvuka kwa naka we ntuvuka kwa naka nituvukana. Wewe kuri umudandaza umaze imyaka 30 uri umukomereza winjiza amadolari angahe mu gihugu untana rimwe none kuyasaba avahe muri kampanye ntihari abantu bagiye kuvuga ngo mudutoye cyo tubaha igitoro umunyagihugu cyahaguruka ubwo nyene uzogikurahe nimba uzoshukiduha uri umusezi mugabo nimba n'amahera zo kwinjiza baratubwiye zoronka amahera y'ugura igitoro direct nta n'icongereza bavuga abanyagihugu bakubwira ati negative natwe turabadogiteye bacha bakwagira ahubwo ubivuze bacha kuraba ngo ujya ngo kandi ndajye usanga yarize ngo atazi yuko igitoro kiva amahera mu byo gushora hanze direct abanyagihugu niko bimereye ubu n'agacerere mu gihugu cyose bose ari ku kivi saa 10 nibo bataje agenda aragraba iba yivoka rimeze nk'igyuma acavuga ngo mana bashobora ngo muhamana ngo bagaseka amazi dusukeko kubera iki azi yuko ejo azokwimbura bimeze neza gose nkuko mwabivuze muri aka karere hariho ibihuhusi byinshi ibituma hacakurikira amajambo y'ibihuha rimwe na rimwe akanashimikira ku mugambwe CNDD-FDD canke abanwanyi bawo aho uzawumva havugwa byinshi ku mbuga hwaniro ariko nk'abamenyesha makuru twategerezwa gutanga umuco turondeye mugambwe CNDD-FDD ugasanga turatelefonye ntibatwitaba turanditse ntibasomye canke niyo basomye ntibatange inyishu nashaka kubaza mutegekanya muri uyu mwaka ugiye kuza hoho kugiranira imigenderanire imeze gute n'ibimenyesha makuru canke n'abamenyesha makuru twoza turarindira yuko mutunganya ikiganiro nk'iki kugira dushikirize ibiba biriko biravugwa tudafise amakuru meza canke murafise iyindi nzira mwoduhanura kuza turacisha mu gusumba kuza turitura abana bariye mu barongo y'umugambi inzego ni nyinshi ari by'umutekano habariho umuvugizi w'igisoda habari umuvugizi w'igipolisi n'abandi natwe bivanye muzoharore mu mezi 3 muzogo mumbwire 3 canke 6 yiga mu bikogwa nta muntu avuga yiga turi ku kivi yiga amajambo ntacamazi uri ku kivi umuntu akuvugisha ariko gusamaza nico gitano mu ishuri kubera abanyeshuri bariko ariga uvuze mu ishuri bashavuga ngo urwa deranja kuko abandi bari concentre natwe rero ugiye uravuga misi yose yego turazi ko muzeje kuvuga mwebwe ngo ugiye uravuga misi yose ngo rondera naka je simboneka abana reka nikorere uzoze apresi imara kwerekana ijya gorofa imaze kugereka gatatu ijya amababi 4 yaje muri ya mezi 2 rero natwebwe kubera turi ku kivi ntago misi yose kurondera abantu ngo bavuge ibintu byose mu mikoroga kubera muja kuturezo sosio abantu atacu bafi bariko baravuga bagusamaza hariho urimo ruvuga ngo reka kudusamaza ico twikorera muzo karondera muzo gushaka mu nyuma reka kudusamaza nta karimbo mumvise aha mu mugambwe hari harasohotse indirimbo zikabura umuntu wese kuri ko mudusamaza mutubwira tuja mudafasha mugabo hari ababijejwe we Doriane zurishura kuko we nije ujeje communication na information muzoze muramufata nguyo ari buruga mumusangeyo mugabo je ntimuzosubire kundondera ntimuzorondere meri ntimuzorondera barugwanye ntimuzorondere na SJ ntimurondera ni coordinateur wa projet y'iterambere goronome ujya n'umugoronome ajejwe iterambere kwiruka imakama kuraba amavoka kuduga mu cankuzo mbega ikawa twateye y'umugambi ega n'umugambi turafise 2030 umugambi wa wifashe twebwe dushobora kuronka imiliyadi 50 ku mwaka mu by'ibikote ko turakora muzoduze gusama Fredo Mission urazi ko muca muvuga ngo umugambi urifashe ngo ni muduze Fredo Mission muga twe turazi ko 2030 mu mugambi CNDD-FDD zatwinze imiliyadi 50 mu bikogwa munyamanga icega cy'umunyamanga mukuru ariko arakurikirana mu gihugu cyose
imitumba yose amazone amakomite turafise ibitara vy'amavoka n'ikawa kandi biharuye none kara abagoronome arabantuzeye baraharura bati mbega ngaha tufashe uku n'ubu twavuze tuti amahera y'amase debloka amahera y'amase bazi gutabira ega ntitabiza ayo mase yafoma oya ni bio amase y'inka amase y'ibitungwa mugabo 2030 twese wari umugambwe wifashe ni ko bati nzoshashira ko kwanza bizo bipanze neza tuzoshobora kwinjiza 50 ku mwaka mu bikorwa biko biraba ku mitumba yose bakubwira bati je nateye imitima kwa gatandatu nzoza kuraba murima w'umugambwe nawe abagumya abantu nanje kwa gatandatu tuzogenda guharura ikawa y'umugambwe biriho byose. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravel-agency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.